jewe narindiye ngaha ariko Natasha ataco mbonye, Natasha atarico numvise, nukuri nobambesha ari hamwe Natasha sinzi ko nari nk'ikiziga, sinzi ko nari nk'umuntu, naje ndembe kandi gusa byari bikomeye cyane gusa sinoronka n'ukuntu bivuga. Rero jewe ukuntu byagenze nari maze iminsi ndwaye, ariko ndwaye buhoro buhoro. Hama rero ku munsi wa gatatu ndabyuka nyene merewe nabi cyane, numva inyama zo mu nda mengo ziriko zirasha numva, ndabyuka numva umengo nonwa amazi akanye canke nkafata nk'ibarafu, numva nyene ndemvye cyane. Hama rero nca ndabyuka ndabwira umukozi ndamufasha umutwe wo kurya ngaho arangaburira, nca ndafata n'amazi ndamutuma amazi akanye cyane rwose. Rero amazi nkayanywa nkamira ikiyiko c'indya nkacamirana n'amazi akanye. Rero numva nyene sinzi ukuntu numva cyane rwose, nyene numva umengo sinzi, numva umengo birahindutse cyane. Nca ndaza ngaho rero uyu mwene data yaraje arampitana ko yari asanzwe azi ko mbwambwe atariko nzokwandaza tugende ku wa gatatu. Ambwira ntego uraza ariko sinzi uko numva bitagenda neza, atoya wigira kuzera tujana. Nshitse ngaho ndamubwira nti yaratweje cyane, abwiye tujya tukuntu numva meze ni hamwe ho kwiremesha gusa, tinkana ugenda nka muganga kampemba bijya muri yosanga ngomba mvuga. Arambwira ati uzamugwa mvuge wego yanupfa nta na kimwe, ariko numva umubiri wose umengo nyene nta na hamwe numva niyumva. Nshitse ngaha rero nasuye kumenya ukuntu ibintu bikurikirana, igipfungu kiraza mu maso, numva umubiri wose sinzi ukuntu nyene numva ndende cyane rwose, amatwi araziba. Uburi ego narumva umuntu umenga ariko araza, umuntu wese yoba yaraje akambwira nk'ikintu akabona ndazunguje nk'umutwe, sinaba nacumvise kandi nta na kimwe numvise ngo nyihanganire cyane. Kubambonye kwa gatatu barabonye ukuntu byari bimeze. Rero mu maso nyene haraza igipfungu, numva amatwi sinumva, numva nyene umengo biraheze, numva umengo sinumva. Ariko rero nagomba ashimira Imana igitangaza Imana yankoreye. Rero kuwa munsi wa gatatu barakoresheje umutamana, baratubwira ati nimushire umutamana ku mutwe wanyu mu maso, mwipfuke hanyuma dusenga Imana. Ico coco naratumvise ndatora uwo mutamana ndawipfuka mu maso. Ni ukuvuga rero ndawipfutse mu maso, igitangaza cabaye ntivyakutse numva, nca numva rero ntanguye kumva nyene umengo ntanguye kumva ijwi, numva mwemu, numva umengo nusenga nyene, ndasenga. Hama ndiko ndasenga nca mbona ikintu kiriko kiritembagaza imbere yanje, kirantera ubwoba cyane. Uyu mugenzi we turi kumwe sinigeze ndamubwira, kubera nabona umengo n'ahantu twicaye ahantu kw'isi y'ivu, ntazi nyene mw'ivu nk'uku nyene hasi, ariko imbere ya nyakiziga hari urumanga runini cyane. Rero urwo ruziga rukaba imbere yanje, nkabona umuntu ariko ararugaragura arunyereka, nkabona umengo ni umuntu akuze, nkabona ndiko ndasenga nyene ariko nabibona muri mwebwe, ariko nkabona ndagira n'ubwoba nibaza mbega mani iki kintu ndiko ndabona imbere zanje kweri ndatinya cyane. Ariko nguma ndasenga cyane, Imana nishurira kino kintu ndiko ndabona imbere zanje. Burya nkabona umengo umuntu akuze, ariko nkabona menga ni umumama. Rero nca ndasenga cyane, nca numva uwo muntu ambariye ngo niwimuzire umwemu y'urupfu iri imbere yawe. Nca ndasenga cyane rwose ndimuzire umwemu y'urupfu. Nca mbona hahandi ca kiziga cari kiryamye, dufate kiryamye nko ngaha, nca mbona isi yacubukiye ngako yari isi y'ivu, kica kiraberemuka kiberenkira muri ya nyamanga hari inyuma. Hama nca ndasubira kandi ndasenga, niko ndashimira Imana kandi n'ubundi nca mbona kandi kigarutse gisubira kandi kuryama imbere yanje. Rero kuryamye nca mbona wa mutamana uriko ndasenga mbona kirase kuhava. Hama ariko ico cyasubiye kuryama coco carahema, nabona ari umuntu nyene mugabo amenga arimo mu buzima ariko arahema. Nca mbona wa mutamana
nugurukiye uko nasenga jewe nyene nisengera ubwanje mpamagara umuriro w'Imana ahantu hose numva ububabare mu bitugu mu mugo hariho hose nyene niko kwantu umubiri wanje atana hamwe niyumva nabona ca gitamba kagatamana kaguma kaguma gatembera hahanda ho mbuza ariko gatembera n'umuriro kariko karaka k'umuriro kariko karaka n'umuriro nca numva rero numva merewe neza nca numva biraheze hama nca numva nyene ububabare buragabanutse numva biraheze nca ndatangura amatwi numva aratanguye kumva nambwira ikintu nkacumva nca numva bwa bubabare buratanguye kugabanuka nca ndataha rero nukuri narabonye ukuboko kw'Imana Imana yarangiriye neza nukuri kwizigira Imana ntitetereza na gatoya nta muntu yizigiye Imana yigeze itetereza nukuri narabonye ukuboko kw'Imana kuko byari bikomeye cyane kuko imbere yayo naciye rero naho ubwenge bugarukiye ndabitohoza neza kubera haraje umukozi w'Imana ngaha hama carampamagara arambwira ati madamu ngoma ndakubarira ikintu ndamwiteka twari turiko turataha arambwira ati madamu ngoma ndakubarira ikintu hari ikintu wowe kigomba kikubeko mw'iyi minsi ariko hari mpemu y'uruhu mbona imbere yawe kandi rongera wowe nyene usenge cyane kandi usenge cyane rwose ndamubwira mbwira ateye atumviriza n'ikimenyamenya hariho inyuramo imbere irafata ikaza mu ibarizo wabitemwo impundu igatorana impundu zawe ukazikatagura zose ariko nabo basize y'iz'abandi ntizizijya kikacobabwira iwawe umaze kuyinuka inshuro zitatu ariko igomba yinjira ndabeshe cyane mvuze ukuri ndamubwira nti gufera uvuze ukuri ambwira ati rero ugabe cyane kandi usenge cyane cyane cyo ndakubwira Imana ikomezagire niko yambwiye uko nyene nteye ndasubiza inyuma akagiye none iyo wa mukozi w'Imana yambwira ngo usenge kuko byari bikomeye cyane nukuri nari ndende rero nca ndava ngaha ndaja muhira ndasenga rero nsenze byaciye bigenda neza rero yari iyo ntahe ngomba gushimira Imana hanyuma rero namwe bene data mwene data wowe ngaha wowe ufise ikintu kicoba gihagaze imbere yawe nk'urupfu wowe ubona umenga iki kintu sindamusiga nukuri ndakwifurije nawe Imana kugutabara amen. Hama rero turetse ico nico kwa gatatu rero gituma nagize kwizigira nari numva afise ububabare bwinshi sinari kureka kuja kwa muganga kwa nagumye mbize ntora nizera Imana kubera jewe narizeye abahambaye narizeye abantu bakomeye naragerageje kwigwanirira ariko nabonye yuko gutabarwa kuva ku Mana jewe imbere yo kuza ngaho Imana yarangiriye neza jewe naje ngaha ndemvyemerewe nabi naje ngaha mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze ni ukuvuga ko jewe mumbona ngaha nari mbaza inshuro 16 ndwaye ariko ikintu mu nda kibyimba kikamera nk'umupira ipurizo rero icyo kintu barakibaga kikongera kikagaruka babaga kikongera kikagaruka babaga kikongera kikagaruka narivuje naragiye mu Buhindi naribagishije hamwe ntashitse mu Rwanda naragiye byari byarase nako ntagerageje kwigwanirira ariko ntibyakunze rero aho nziye ngaha nukuri hari mu Gatoke naraje nzanizeye nazanwe na bofe mwene wabo n'umugabo Imana iranyiyereka irangirira neza naciye nkira umukozi w'Imana yarasengeye nta na kimwe yambwiye ati gengura amazi atatu amwe uyanywere ngaha nyene ayandi ugenda uyiyoze ayandi uje gusubira muhira uyanwe narabikoze uko nyene Imana yacingirira neza narakize rero kubona bakubwira bariko barakubwira ati genda ugura amazi cyangwa urabe ikintu bakakubwira ikintu ukoresha wo kwibaza toya abantu bagomba kwidandariza abantu bya bindi byabo nyene oya n'iby'ukuri ikintu cyose kigirwa no kwizera
we gusa wizere urabona ukuboko kw'Imana nawe uri ngaho uyu munsi ndaguteye intege ukuri ukwizera Imana iragutabara.